Umuntu TV tubitayeho. Reka ndabahe mwiriwe mwese. Gome abari hirya no hino. Ubu ni mwene so Bucumi Isaka. Ngiriwe amahigwe yo kugira ngo nshobore kubandanya icigwa cacu. Nkuko musanzwe mubizi, icigwa cacu ni icigwa kirekire kivuga ngo kubera iki Esau na Yakobo bankana. Ni kubera iki Esau na Yakobo bankana. Rero iki cigwa ni cigwa kigomba kutumenyesha ubwo gwanko kubera iki hari intambara hagati y'aba bantu babiri ziva kuki. Kubera iki twama turi mu ntambara imisi yose. Nkuko nabivuze canke ndushiriza kubivuga, no gwanko ruri hagati y'urubyaro rw'umugore n'urw'inzoka. Uhoraho niwe yasizeho izo nyankane. Uhoraho wenyene ubwiwe ashiraho izo nyankane, nkuko twabisomye tukavyiga mu Itanguriro igice ca 3 ku murongo wa 14 n'umurongo wa 15. Rero izo nyankane zasizweho zitegerezwa kubandanya, kuko uwazisizeho niwe kandi azozikuraho. Umwana w'umuntu naho yogomba akigisha gute, yigisha diplomasi canke yigisha gusubiza hamwe, yigisha gukundana, yigisha ubumwe mu buryo canke mu buhinga bungana gute, atabanje kuzogenda ngo ayage na Ahaya ndiho musumba vyose, uwaremye ijuru n'isi, akabanza akayaga nawe kubijanye n'urugwanko, ntibizoshoboka. No kuvuga Ahaya yarahejeje gushiraho inyankane, kubw'ivyo intambara zizotegerezwa kuhaba, urwanko ruzotegerezwa kuhaba, na burya umucunguzi nawe yaje akavuga yuko atana amahoro yigeze azana ku isi. Umucunguzi yararivumeye. Kubw'ivyo intambara umucunguzi mbere nawe yararushije kubivuga, intambara ngo ntizizobura kuza, ndetse ivyo ntawoshobora kudondagura vyinshi. Ivyo nivyo dusanzwe tuzi kandi tumenyereye, tubibayemwo mu buzima bwacu bwa misi yose. Kubw'ivyo igicigwa nikigomba kutumenyesha kubera iki Uhoraho yasizeho izo nyankane hagati y'abo bantu babiri, bigatuma baguma bagwana. Ni iki cigwa rero kigomba kugira gute, kubitwigisha tubeho tubizi ni kubera iki. Aha rero nasizeho ibyo tugomba kwiga ku kagingo kavuga ngo hariho iyindi isi ya Adamu itarabaho. Hariho iyindi isi ya Adamu itarabaho, bisigura canke bingana hariho abandi bantu imbere yuko abantu bo kwa Adamu babaho. Nukuvuga abo kwa Adamu baje ubugira kabiri, ari uko abandi bananiwe n'isi bari barahawe maze bakavanwaho. Byatumye Uhoraho ashiraho umugambi wo kurema uwundi muntu aza kongera kuzuza no gukorera isi, azomwumvira akagendera mu byagezwe vyiwe.
rero tugomba kuraba abo bandi bantu nkuko nababwiye, tugomba kwinjira muri kahise k'indengagihe, turabe abo bandi bantu ni bande, nubwo icigwa kiguma cisubiramwo cerekana ati ehe ngaba, ehe ngaba, ehe ngaba. Nibo rero nubu icigwa canke Bibiliya igomba kongera gutunga agatoke ati ehe ngaba abantu babayeho kera imbere yuko abantu bo kwa Adamu babaho. Ehe ngaba bituma badashobora kugirira urukundo namba na gatoyi abaje mu nyuma. Kubw'ivyo munkurikirane kugira ngo dusomere hamwe igitabo cya Maraki rimwe uhereye kuri 2 gushika 4. Ubu rero tukaba tugomba tugende gusigura aya majambo yo muri Maraki rimwe umurongo wa 2, soma n'uwa 3 ndetse usome n'uwa 4, aho twashoboye gutoranyamwo ibintu 4 tugomba kwiga muri iyi mirongo 3. Icambere, ukuntu Uhoraho yahinduye imisozi ya Esawu akayigira amatongo. Kigira 2, Esawu atsindwa hasi. Ikigira 3, gusubira kubaka ahasanganguwe. Esawu yirahira ngo naho twatsinzwe hasi, mugabo kuri 3 ngo dutegerezwa gusubira kubaka ahasanganguwe. Kuri 4 tugomba kuhiga Esawu intara y'ibigabitanyo, kuvuga intango y'icaha, aho icaha kiva, abarema. Esawu uwurema icaha. Rero naciye nshima kuzana itanguriro rimwe ku murongo wa 1 n'uwa 2 kugira ngo turabe aho imisozi ya Esawu yabereye amatongo. Aho imisozi ya Esawu yabereye amatongo, kuko twumvise ngo Uhoraho yahinduye imisozi ya Esawu amatongo. Rero imisozi ya Esawu kuyihindura amatongo no kuvuga isi ndimwa ya Esawu Uhoraho ayigira amatongo. Ari byo biboneka mu gitabo cy'itanguriro rimwe ha mu murongo ugira 2 w'icyo gitabo cy'itanguriro w'igice cya mbere, ukaciza kubisigura havuga ngo ubwa mbere na mbere musumba byose canke Ahaya yaremye ijuru n'isi. Kuri 2, isi yari ikiri buziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi mpwemu w'Uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi. Haleluya. Ubwa mbere na mbere Ahaya yaremye ijuru n'isi. Isi yari kiri ibuziba, yari kubusa gusa, kandi umwiza wari ufutse idamba, kandi mpwemu w'Uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi. Haleluya. Iyi niyo misozi ya Esawu yagizwe amatongo. Iyi si twumvise Ahaya aremye ubwa mbere na mbere, akayirema. Ku murongo ugira 2 hakaca haza kutwereka, hadusigurira yuko iyo si rero yuko yari
ibuziba ata kintu na kimwe kiriko. No kuvuga ngaho isi ndimwa siho itangurira. Isi ndimwa yari isanzwe ihari, mugabo kugira ngo ibe ibuziba, ibe ataco iriko, iyo si ndimwa. Ni ntambara twumva iri muri Bibiliya, Satani aza kugwana n'Uhoraho. Iyo ntambara niyo yagize iyi si kuba ibuziba, bituma imisozi ya Esau ihinduka amatongo, kuko iyo si ndimwa yari ihari, ariyo nuno musi ihari, yari iriko isi bantu bakera, nta bandi bari aba bagabo bitwa Esau uno munsi. Uwo murongo wa Ezekieli 3:8 ni murongo ngomba nitize igihe kimwe tuzowiga vyiramvuye, ariko muri aka kanya ngomba ndawukoreshe nawo mu kwerekana ukuntu isi ndimwa yahindutse amatongo, ikaba iriho iba iri ubuziba. Byagenze gute kugira ngo isi, imisozi ya Esau ihinduke amatongo? Rero aha Ezekieli 2:8 14 gushika 18 ni harehare gato, reka tuhasome. Haravuga ngo wari umukerubi asizwa amavuta, ushanje amababa, kandi nagusizeho uba ku musozi wera wa Ahaya. Ze gufata umusozi wera wa Ahaya, wacuragiza hagati y'amabuye yakumuriro, waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremeweko gushika igihe ibigabitanyo vyakubonetseko. Mwibuke Esau yabwiwe yuko ari intango, intara y'ibigabitanyo. No abwiwe yuko yari yararemwe neza, aragahore atunganye gushika aremye icyaha, gushika aho uwo muntu aremeye ibyaha, kugezaho atanguriye ibyaha, ariko atabyo yaremanye. Kuri 16 ibitahega by'ibidandazwa vyawe vyatumye wuzura umujyano, amazi uracumura, nico cyatumye nguhinda nk'ikivume, nkakukura ku musozi wa Ahaya. Narakugesheje yewe mukerubi ushanje amababa, ngukura hagati y'amabuye yakumuriro. Ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru, igitinyiro cyawe nico cyononye ubwenge bwawe, ngutsinze hasi. Mwibuke hariya muri Maraki Esau nawe nyene yavuze ngo dutsinzwe hasi, dutsinzwe hasi. Ehe no mugabo w'umukerubi nawe nyene abwiwe yuko atsinzwe hasi. Nkurambitse imbere y'abami, abami turaza kuberekana, ngubabera kabarore kubwisinzi ry'ibicumuro vyawe n'ubugunge bw'ukudandaza kwawe, wahumanije ahera hawe, nico cyatumye no mu muriro uvuye muri wewe ukuyigiza.
kugira nka kugira umunyota urunze hasi imbere yabo wabereye akabarore. Abo yabereye akabarore nibo bangana abami nkuko tugiye kubyumva, kuko ngo yarambitswe imbere y'abami. Ibyo akaba yagizwe uko Uhoraho amwirukanye ku musozi w'Uhoraho nkuko turiko tubisoma. Rero Ezekiyeli 2:8, iyi ni intambara yabaye twama twumva ngo intambara iba mu ijuru. Iyi ntambara yakoze ibintu bikomeye cyane mu konona isi, mu konona imisozi y'uwo mugabo w'umukerubi. Hariya twasomye mu Itanguriro 1 uhereye kuri 1 gushika kuri 2, by'umwihariko kuri 2, iyi ntambara niyo yagize isi ndimwa, kuba isi isigara iri ibuziba, isigara ata muco ifise, isigara iri mu mwiza, isigara eka ata kintu na kimwe gishobora kuboneka ko, kubera iyi ntambara hagati y'Uhoraho hamwe n'umugabo Satani. Icy'ingenzi rero ngaha umuntu ashobora gufata ni icyahe. Icy'ingenzi kuko umuntu yohava avuga ati rero hajya ku murongo wa mbere, Itanguriro 1 ku murongo wa mbere, ati uri kurahirengagiza ucuza gusimbira ku murongo ugira 2, kwerekana yuko isi yari ibuziba, nukuvuga yari iriho mugabo iri ibuziba, ukirengagiza ijambo rivuga ngo ubwa mbere na mbere Uhoraho arema ijuru n'isi. Icyo ushobora kumenya ngaha nuko uwo mugabo w'umukerubi muri Ezekiyeli, iki kintu kibe icy'ingenzi. Ezekiyeli 2:8 uhereye kuri 11, reka mvuge mpere kuri 13 akantu gatoyi gusa. Ezekiyeli 2:8 13 havuga ngo wari muri Edeni, wari muri Edeni. No kuvuga uwo mukerubi dusomye duhereye kuri 14, uhereye kuri 13 havuga ngo wewe wa mukerubi waba muri Edeni. None iyi Edeni yabayeho ryari? Kandi twumvise yuko Edeni wari umusozi w'Uhoraho, kuko ngo niho hari ku musozi w'Uhoraho, aho Satani yaba ku kirimba cy'Uhoraho niho yaba. Hitwa muri Edeni. Intambara zose zabereye hehe? Muri Edeni niho zabereye. Muze gusoma neza igitabo cya Ezekiyeli 2:8. Iyi Edeni mwumva ivugwa hano niyo Bibiliya igaruka kuvuga ngo mu ijuru ngo haba ikimenyetso, ngo umumarayika Gaburiyeli agwana na Satani. Ijambo ijuru Bibiliya ibiri kivuga ahanyene muri Edeni ku mugwa w'Uhoraho. Rero Edeni ntiri hejuru mu kirere, Edeni iri hasi ku isi.
rero iyo Edeni yari isi, hari ku isi ndimwa, hari ku isi ndimwa. Iyo ntambara ntiyigeze iba hariya hejuru mu kirere, iyo ntambara yakorekeye aho nyene muri Edeni niho yariri. No kuvuga rero hariho urusi. Edeni ntiyari imanitse hejuru, Edeni yari hasi ku rusi, urusi ndimwa. Rero Satani yaba muri Edeni, kandi muri iki gitabo nyene twumvise yuko yari asanzwe afise ubutware, yari asanzwe afise ubutware aho nyene muri Edeni. Ezekiel 2:8-17 havuga ngo ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe wishira hejuru. Ubwo bwiza no kuvuga ni icubahiro yari yarahawe, nibwo bwiza, position yari yarahawe. Igitinyiro cyawe nico cononye ubwenge bwawe, igitinyiro, icubahiro, kubera yari yahawe position yo kutwara ubwami, yaratinyitse, yari afise icubahiro. Ibyo rero ngo nibyo vyononye ubwenge bwiwe. Ngutsinze hasi, nkurambitse imbere y'abami, ngubabere akabarore. Yari asanzwe afise abami. Satani ico gihe ntiyitwa Satani, tuzobishikako ndabereke yitwa nde dukoresheje kino gisomwa nyene. Iryo zina Satani ryaje mu nyuma, mugabo mbere ntiyari na Lusuferi, mugabo yari afise izina ryiwe ry'icami. Rero ngaha twumvise yuko yategerejwe gutabwa imbere y'abami, yari yarabereye akabarore no kuvuga abo yari yarongora abami, abo bami yarongora. Rero Satani yari afise ubutware, kandi hari hehe? Edeni. Edeni yari hehe? Yari kwisi, no kuvuga rero isi ndimwa yari ihari. Isi ntitangurira itanguriro rimwe kuri rimwe. Uhereye kera mu gihe cy'ubutware, Satani yari afise ubutware, yaganziriza hanyene kwisi, afise n'abami abera akabarore hehe? Ngaha kwisi. Ico rero ni gihe c'indengagihe, imbere yuko Adamu agira gute? Abaho, agahabwa nawe kuzovyara no kuganza isi ahawe mu nyuma. Aha mba ndiko nerekana isi ndimwa ntihera mu itanguriro rimwe rimwe, yari isanzwe ihari. Intambara imaze kuba, Satani agakororanwa n'abami. Nibo babandi, abo bami nibo babandi abantu babavuga butumwa bita ngo ni abamarayika bakorotse. Abami abo Satani yategeka nibo bitwa abamarayika bakorotse. Satani yarakorotse nkuko tubyumvise ngaha, amutsinze hasi, aramukoro yamutsinze hasi. So kuvuga ngo amukoro yamukuye hali ya hejuru mu kirere, amwatse cya cyubahiro twumvise ngo igitinyiro cyawe, ngo icyubahiro cyawe nicyo cyatumye cyonona ubwenge bwawe. Rero amaze kwishimira icyubahiro n'igitinyiro n'ubukuru bwo kuganza yarafise, twumvise ngo
yishize hejuru. Ibyo byose ngo yishize hejuru ni ku murongo wa 17 Ezekiyeli 2:8-17. Ubwiza bwawe, ubwiza no kuvuga ni position yahawe, ubukuru yahawe, nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru. Ubwo Satani igihe yaganza yishize hejuru y'umuremyi w'ijuru n'isi. Ico gihe uhora havuga ngo ndagutsinze hasi. Rya jambo ryo kuri Esau twumvise ryavuze ngo dutsinzwe hasi, ngo mugabo tuzogaruka twubake. Ibyo nibyo Satani yariko avuga yuko azotegerezwa kugaruka nubwo yatswe ubwami bwo kuganza isi kugira abami. Nuko tutahereye hejuru kuri 13 yarafise abami twumvise ngaha. Uwo mugabo Satani yarafise yatwara, yarafise abami 10 nibo bamufasha gutwara isi ya kera. Kuri 13 Ezekiyeli 2:8-13 avuga wari muri Edeni mwitongo itongo. Imisozi ya Esau igizwa amatongo irabomowe. Ezekiyeli 2:8-13 wari muri Edeni mwitongo rya Ahaya wisakaye utubuyenge twose tw'igiciro kinini twitwa Odemu na Pitida. Musome ututubuyenge nitungahe. Ututubuyenge mwibuke n'ingoma ya Aimanu Ahaya umwe batazira Yesu. Ifise utubuyenge 12, amabuye 12 aboneka mu vyahishuriwe Yohana 2:1 uhereye ku murongo ndibaza wa 16 wa 11 gushika 16. Herekana umuji ko wubatswe n'amabuye 12, no kuvuga ni intumwa 12, abahungu 12 ba Yakobo. Bajya abahungu 12 nibo bafasha Aimanu Ahaya kuganza isi, ko nibo bama inshuro 12 buri mwaka. Rero nabami bakuriye imiryango y'abari hehe mwisi mubo kwa Yakobo. Rero Satani wewe yarafise utubuyenge tw'amabuye, no kuvuga yarafise abami 10. Wewe ntiyakwiza 12, wewe yarafise abami 10. Abo bami 10 nibo yarafise Satani, nibo baganza isi Edeni. Ngo wari muri Edeni ku musozi w'Uhoraho. Igihe yaganza Edeni, isi ndimwa ya kera yarariko yitwa Edeni. Igitangaje na Adamu aje aho yashikiye yahawe ngo ni muri Edeni. No kuvuga urusi ntikwigeze ruhinduka, urusi rwari ruhari, isi ndimwa yari ihari. Kuko isi ndimwa Satani yarariko n'isi ndimwa Adamu yarariko byari bifise amazina amwe. Satani yaba muri mwisi yitwa Edeni, kandi Adamu aje kuremwa mu nyuma isi nawe nyene yiswe Edeni. No kuvuga isi ndimwa ntitangurira itanguriro rimwe yamye ihari. Isi ndimwa yabaye rero amatongo, yabaye ibuziba
kubw'intambara. Twumvise Ezekiyeli 2:8 ku murongo waho wa 18, kubw'isinzi ry'ibicumuro vyawe n'ubwenge bwo kudandaza kwawe wahumanije ahera hawe, nico cyatumye ntuma umuriro uvuye muri wewe ukuyigiza, nkakugira umunyota urunze hasi imbere yabo wabereye akabarore, imbere y'abamarayika bawe, imbere y'abami bawe. Abamarayika bakorotse bisigura abami Satani yatwara. Abami no kuvuga abahungu 12 ba Yakobo bajya nabo bitwa abamarayika bo kwa Ayimanu wa Ahaya. Hajya Ayimanu Ahaya yoneshejwe agatsindwa, Uhoraho akamwaka icyubahiro ati puvaho, ibyo nagutumye byarakunaniye. Akamukorora igarade ati nubu umuyugi ntukira uruyuki. No kuvuga bajya bahungu 12 ba Yakobo, ajya amabuye 12 bo kwiswa abamarayika, bakorotse bakororanywe n'umukerubi wabo yitwa Ayimanu wa Ahaya. Niko bisigura. Ico twari ko twiga hano, isi ntitangurira itanguriro rimwe. Adamu isi yahawe yitwa Edeni. Satani yaba nawe nyene muri Edeni, yagiye kuba matongo kubw'intambara, ariko urusi ndimwa rwagumyeho, ariko iza kongera kwitwa ngo isi, nguhora haremye isi kuri Adamu, kubera yarasizeho umuntu mushasha agiye kuzoganza isi yose ndimwa ndetse n'isi bantu n'ibibiriko byose kwisi. Akagingo ka kabiri kavuga gutsindwa hasi, twabikuye muri Maraki 1 n'umurongo wa 4 uvuga ngo naho Edomu yavuga ngo dutsinzwe hasi. Naho Edomu yavuga ngo dutsinzwe hasi, Edomu umwe muga dutsinzwe babami, Edomu umwe Satani atsinzwe hasi. Ezekiyeli 2:8 17 ubwiza bwawe nibwo bwateye umutima wawe kwishira hejuru, igitinyiro cyawe nicyo cyononye ubwenge bwawe ngutsinze hasi. Amajambo amwe Edomu avuze ngo dutsinzwe hasi. Nguwo mugabo nawe umukerube abwiwe yuko atsinzwe hasi. Bidiko ndababwira nukuri, mwibuke kwaya mabuye ari hejuru ku murongo wa 13, Ezekiyeli 2:8-13. Amabuye ubwami bingana ubwami nkuko twamye tubisoma ngo abami yabereye akabarore. Nibo bami dusanga ku kiyoka mu byahishuriye Yohana 12:3. Ikiyoka gifise amahembe 10. Amahembe none bisigura iki? Bihagararira iki? Amahembe 10. Yari afise ubwami 10 mu gihe cyo muri Edeni. None ahaye yirahira yuko ngo nahatsinzwe hasi azogaruka kubaka. Turayishika ko ngo azokubaka hasanganguwe ku kagingo kagira 3. Abami 10. Amahembe niki? Amahembe bisigura ubwami. Ayo mahembe ari kuki? Ari ku ruyoka, ari ku mukerubi. Ayo mahembe 10 mu byahishuriye Yohana 12:3. Bagarutse
barabyirahiye ati naho udutsinze hasi, naho udusize hasi, turakubise urutoki mpaka ruturike yuko tuzogaruka. Ya mabuye 10 ngayo aragarutse ku kiyoka. Ayo mabuye 10, ayo mahembe 10 ari hehe uno munsi? Kubw'ibyo kwaka kagira kabiri ngo batsinzwe hasi, uko Satani yabibwiwe niko na Esau yirahiye avuga yuko nahatsinzwe hasi. Uhoraho muri Ezekiel avuze ati ndagutsinze hasi. Edomu navuga aravuze ngo naho ntsinzwe hasi, abana yavuga nzogaruka. Yaragarutse nyene. Aka karongo nsize ngaho hejuru nari nakazanye mvuga nti nako turakiga ko mu kubereka abamarayika bakorotse, abami Satani yabera kabarore mu gihe cya Edeni ya mbere. Uko iyi Edeni ni Edeni ya yindi Adamu asizwe ko, ni ya Edeni ya mbere nyene ntigeze ihinduka, kiretse ko yari yabaye amatongo kubw'intambara. Mugabo Uhoraho akayishira ku muntu kugira ngo yongera yikorerere, yongera igaruke kuba Edeni nziza. Mugabo kuko Satani ari kararahira turikisha urutoka ati rero naho nshinze hasi nzogaruka. Agaruka guhenda Adamu yigarurira Edeni kandi. Cyo gituma mubona arushiriza gusomba amabuye. Rero kuri umurongo w'itanguriro 6:4 havuga yuko ngo mwisi hari ibigatanya. Mwisi hari ibigatanya. Ibyo bigatanya byari ibyahe? Ibi bigatanya bari babami, ya mabuye Satani yacuragiramwo amabuye 10. Bari babandi Satani yakoresha, babami yaganza, babami bamufasha gutwara Edeni imbere yuko Adamu ashigwa kuri Edeni canka ashigwa muri Edeni. Ibi bigabo rero uhaye wumva ngo byari bigatanya, ngo byari bigabo binini, sukuvuga ngo byari binini ngo birebire canke bara abantu basanzwe, mugabo kubera bari bafise ico cyubahiro uhereye kera, nico gituma nkobo genda umugabo mugufi kabisa, ndi mugufi, takubwiye mu bagufi ndimwo, ariko bivanye n'icyubahiro mbaye mfise ndashobora gutwara isi yose, nkatwara barebare, nkatwara banini, nkatwara abariyo bose. Muri ico gihe mba ndi hejuru y'abandi, ndi kigatanya. Ikigatanya sukuvuga ngo ni kigabo kinini canke kirekire. Ikigatanya ni jambo riva muri wewe, n'uburyo, n'ubuhinga, n'ingabire wahawe. Kuko ufise ingabire kanaka wahawe, uraduga mu ngazi, ntubu citwa kwa kundi. Akarorero, ushobora kwitwa pasitori kubera hari ingabire kanaka ubufise. Rero aba nabo babisi bigatanya, sukuvuga ngo byari bigabo birebire. Kandi aba bigatanya nibo bitwa abamarayika bakorotse. Ahavuga ngo abana bamusumba byose baza kurongora abana b'abantu. Bajya abana bamusumba byose, abavuzi b'ubutumwa nibo bakunda kwita ngo nibo bamarayika bakorotse. Iryo ni kosa rinini.
ryo kutiga no kutamenya no kudatahura, niko nobwira abantu bigisha ibyo. Mugabo sinobibahora kubera iki? Kubera niyo maberebere twonkejwe, mu Kinyarwanda ngo namashereka, niyo mashereka twonkejwe. Uko umwana arezwe niko akura. Mugabo Pawulo avuga ngo nkiri umwana navuga cyana, muga nkuze naho ndamenya ukuntu ngenda, kuko maze kumenya ubwenge. Cyo gituma mpanura abantu, mureke kuba cyana, va ku mata duge hejuru, kuko mwarakuze. Be kubyo mwigishijwe kera, ubu murashobora kugira ubushakashatsi bw'iwanyu, niko Bibiliya inabivuga. Daniyeli 12 menga ni kuri 3 havuga yuko mu gihe cy'iherezo bazogenda hirya no hino barondera ukuri. Rondere rero ukuri, kuko ntimukira abana. Ibigatanya nibo bitwa abamarayika bakorotse. Kubera iki? Kubera nibo bari amabuye Satani yacurangamwo, yicuragizamwo. Nibo bami bamufasha. Abo bami nibo bitwa abamarayika bakorotse. Abo rero ngo bari basanzwe bari ku isi imbere, mbere n'inyuma yaho abana bamusumba byose barongoreye abana b'abantu. Abo bantu bari basanzwe bahari. Gutahura Itanguriro 6:4 mu byige neza. Bari mwisi abo bantu mbere n'inyuma yaho abana bamusumba byose barongoreye abana b'abantu. No kuvuga abo bantu bari bariho, barakize igihe habaho intambara, barasigaye abo bami. Basigarana na shebuja wabo yitwa umukerubi, ariwe yitwa igisato gitukura. Ubu tukaba tugiye ku gace ka 3 kavuga ngo gusubira kubaka ahasanganguwe. Gusubira kubaka ahasanganguwe, mbega ibyo byo babivugwa ku bihugu byoba byaratikijwe, byatumye Esawu ahungira i Roma mu Butaliyano, muri Europe ikahaba namba. Bariko bavuga isi ya kera yasanganguwe, byatumye uhora avuga ngo bwa mbere na mbere uhora harimo ijuru n'isi, bitaye ko kandi ngo isi yari ikiri buziba. Iki gisomwa nico kiriko kivuga. Rero twabikuye ngaha muri Maraki 1:4. Naho Edomu yovuga ati yavuga, naho Edomu yavuga ryari, yavuga. Naho Edomu yavuga ati dutsinzwe hasi, ariko tuzosubira kubaka ahasanganguwe. Tuzosubira kubaka ahasanganguwe. Hehe hasanganguwe? Isi, ubutware, aho baganza, ahashoboye kugira gute icyatumye isi iba ibuziba. Aho amazu bari bafise ama etage, ibi mubona bubaka no munsi, si vyuno munsi. Bibiliya ivuga ngo nta kintu gishasha kibaho. Biri mu Musiguzi 1 uhereye kuri 2 kubandanya gushika mu za 6. Nta gishasha kiriho. Uhereye kera mu bwo bwami bari bafise ama etage, bari bafise ama train, bari bafise indege, byose ubibona ngaha muri Bibiliya. Ivy'indege Ezekiyeli yaravyerekwa akerekana ukuntu byari bimeze byose. Indege bariko bazikora, si ikintu gishasha, ni ikintu camyeho uhereye kera na Adamu atarabaho. Basubiye
bavuga ati naho udusambuye ukadushira hasi ukatwaka ipete yacu yo kuba abami bo kuganza isi, tuzogaruka kandi twubake. Tuzogaruka. Esawu aravuka, aragarutse, yiswe Edomu, mugabo ngo naho bovuga babaye benshi, ngo naho bovuga ngo dutsinzwe hasi, mbwa ngo tuzogaruka, ngo tuzosubira. Bibiliya yavuze ngo y'ikirundi ivuga ngo tuzosubira. Iryo jambo gusubira, kubaka, Bibiliya y'icyongereza ivuga ngo we will return and build. Ngo tuzogaruka kandi dusubire twubake. Bibiliya y'ikirundi ntibivuga neza. Return. They will return and build. None ko Edeni ya kera Satani yabamwo, kuko yaba muri Edeni yari afise amabuye 10, nukuvuga abami 10. None bagaruka gute uno munsi kongera gufita ubwami 10, igisato gitukura cy'amahembe 10, amahembe aserukira ubwami? Kuko bavuze ngo tuzogaruka, twongere twubake. Rero baragarutse. Ukugaruka kwabo ikimenyetso kirahari. Ni hehe hari amahembe 10 ari ku gisato? Ibyahishuriwe Yohana 12:3. Ni hehe? Ntihariho. Abantu barahazi, byirirwa biravugwa imisi yose. Baragarutse rero nkuko babirahiye, ngo naho yavuga ngo dutsinzwe hasi. Muri Ezekiyeli ngo Satani yatsinzwe hasi mu kerubi, n'abami yabahora bera kabarore n'abahe none imitwe 10. Dushima Ahaya ko wewe yaduteguriye imitwe 12 mu bwami bwa Aimanu Ahaya. Mugabo Satani wewe yari yahawe 10, nuno Musa afise 10. Bahari bakora. Yobu we wavuga ngo 9:24 Yobu, isi hawa abanyakibi, ngo none nimba tarabo nyene batwaye isi, ngo nibande. Haca habaza nibande none. Nubu nanje nobaza none nimba tarabo nyene Bibiliya iri kiravuga atari Isaka ari karabivuga. Nimba tarabo none nibande? Yobu 9:24 haca hakubaza ikibazo, nibande none nimba tarabo? Nibande? Abanyakibi nibande? Abanyakibi twumvise Esawu yoko ngo abantu bazomwita intango, turagishika ko mukanya. None abo banyakibi, iyo ntango yica nibande? Iyo mitwe ikoriki, imigari ikoriki, iyo ntuzeye amahembe akoriki? Ni intara y'ibigabitanye. Rero barahira bavuga ngo tuzogaruka. Baragarutse, turabibona. Imibereho iratwereka nibande. Biga ntibica mu maso yacu. Be ibigizwe amabanga ni iby'iwacu. None ibitagizwe amabanga nabyo si iby'iwacu. Ibyagizwe amabanga si iby'iwacu. None ibyagizwe amabanga ibitagizwe amabanga nabyo byiyerekana nibyo kwa bande, si iby'iwacu. Nuko rero ngo bazosubira kubaka ahasanganguwe.
hehe hasanganguwe? Edeni yabo yarasanganguwe, bituma Bibiliya, umwanditsi wa Bibiliya avuga ngo isi yari ikiri buziba, yarasanganguwe nyene, yaragizwe amatongo nyene niyo ntambara. Mugabo kubera Uhoraho yabigize uko yahasanganguye, baturikisha urutoki ngo tuzogaruka twongere twubake. Hari ibanga rimwe ryaha hantu bavuga ko bazosubira kugaruka bakubaka. Hariho doctrine, no kuvuga doctrine bisobanura ukwizera kubuhanuzi bw'ishengero kanaka ntoshobora kuvuga, mugabo ndabivuze gusa mucya mushobora kuvyumva. Bigisha yuko ivyahishuriye Yohana 13, igikoko c'imitwe hafi ndwi n'amahembe, biri mu byahishuriye Yohana 13 hereye kuri rimwe ribaza gushika kuri 5. Ico gikoko ushobora kukibona. Umutwe umwe wacumiswe intambi imbugita, mugabo mu nyuma ico gikoko kiza gukira uruguma rwocishe, congera kibaho, congera kibaho. Ico gikoko congera gicumiswe intambi, congera mu Cyongereza bavuze ngo return and build, congera. Ico gikoko congera kubaho. Byashuriye Yohana 13. Mu nsiguro za doctrine z'iryo dini bigisha berekana yuko ari papa wa 5 nimba ntibagiye yitwa Pius, atwagwa n'abafaransa inyuma y'umwaka umwe akaca apfira mu Bufaransa, ngo nico gikoko cyari cyapfuye, ngo mugabo mu nyuma Roma ngo yongera iragaruka irakira, yongera igira abapapa, kandi abapapa bongera baraboneka. Uwo mupapa inyuma yo gupfa bibaza ngo Ubufaransa ngo bwarabahejeje ngo Buroma ntibuzobandanye, bakerekana yuko iyo ngwe, uwo mutwe w'ingwe wacumiswe inkota, uruguma rwoyishe mugabo ngo rugakira, yuko ari Roma yagarutse. Ibyo sivyo. Ubwo n'ubuhanuzi bw'iryo dini, mugasi ubuhanuzi bwa Bibiliya, ubuhanuzi bw'ukuri. Iki gitabo cya Maraki 1:4 nibyo byahishuriye Yohana 13, kiya gikoko na rujya ruguma n'ijya nkota. N'ubu butware bwa Satani bw'isi ya kera yagizwe amatongo, biboneka yuko icyo gikoko gikubiswe inkota, uruguma rwocishe, muga mu nyuma rurakira, hama abantu bose bahindukirira gusenga icyo gikoko. Nibi nyene ndiko ndababwira. Iki gikoko, icyo gikoko cyakubiswe uruguma, nubwo bwami bwabo bagabo bwaboneka yuko bugiriye ko, mugabo mu nyuma buragira gute? Buragaruka, bitaye ko abantu baciye bagira gute? Bakwirikira ugo rukoko kwayo mahembe 10. None abantu bose basenga nde no munsi? Technology niyo kwande, amashure nayo kwande. Areka gusenga samadini gusa, baza kwiga hehe? Abantu baza gusenga hehe? Gusenga rega no gusega, baza gukora bigenda gute? Ico gikoko cyo kwishwe uruguma rwaho kwishwe, mugabo rugakira. Naha Esau avuga ngo naho dutsinze hasi
naho ducumisa inkota tugatsindwa hasi, mugabo tuzogaruka twongere twubake ahasanganguwe, twongere twubake ahasanganguwe. No kuvuga tuzokongera kandi tugaruke twubake bwa bwami 10, tuzogaruka twubaka amameri, tuzogaruka twongere tugire isi nkuko yari iri igihe bayitwara kera. Rero baragarutse. Ivyo nivyo bisigura uruguma ni inkota yarucumise, mugabo mu nyuma rugakira. Mugabo Uhoraho avuga ngo naho bazogaruka bakubaka, ingenda hasome ni kuri 4. Naho Edomu yavuga ati dutsinzwe hasi, ariko tuzosubira kubaka ahasanganguwe. Hasanganguwe ryatongo batwara, bwa bwami 10 bwaragarutse. Uku ni Uhoraho nyene ngabagize ati bazokubaka, ariko nanje nzosambura, abantu bazobita intara. Reka ngeze ngaho. Uhoraho nyene ngabagize ati bazokubaka, ariko nanje nzosambura. Ibyo bubatse nibiki? Bimwe megiye kuvuga: amashure, technology, ibiki, ubuhinga, ubwami. Uhoraho azosambura ayo mazu, ibiki, ibyo bubatse byose, kuko bavuze ko bazogaruka kubaka. Rero ubu baravyubatse. Ubwami ni ubwiwabo, ibikorwa byose ni iby'iwabo. Mugabo Uhoraho avuga yuko atazokubakira ubwami bwiwe kuki ku bwami bwabo, ngo azosamburira hasi. Kandi nibyo bya bindi kandi bigaruka muri Obadiya. Ngaha nyene Obadiya 1 niho herekana ibya Edomu. Ubu nyene Edomu ngo naho baduga cya cyubahiro Uhoraho yavuga ngo kubera bishize hejuru. Obadiya navuga ngo naho boduga intumbwe hejuru, bakubaka hagati icari cyabo hagati y'inyenyeri. Izo nyenyeri ni izahe? Ni yamabuye 12. Rero bagomba bazana ubwami bwabo 10 babwubake hagati mu nyenyeri 12. No kuvuga bubake mwayamabuye 12. Mugo Uhoraho avuga ngo azobakurayo abamanure hasi. Kandi ni bande none? Ni bande? Ko ari Edomu. Ni Edomu. Uwo ni Edomu. Mu kurangiza ku gace kagira 4 kakagingo, hari hisi kera imbere yuko isi ya Adamu ibaho. Kuvuga hari abandi bantu kera bananiwe n'ijuru, bananiwe n'isi. Bari bafise umurongozi yitwa Mukerubi, yitwa Kiyoka no munsi. Bamaze kunanirwa, iyo si maze kunanirwa gutwara nk'uko Uhoraho yabishaka, kuko bishize hejuru, bituma Uhoraho arema Adamu. Adamu kugira ngo azagendere mu byagezwe vyiwe, azatware isi. Rero muri ico gihe tubona neza ngaha kwaka kagingo ka 4 ngo tugomba kwiga ikintu cyitwa ngo intara y'ibigabitanye.
intara, intango y'ibigabitanyo. Twabisomye muri Maraki havuga ngo ni Maraki rimwe ngo abantu bazobita intara y'ibigabitanyo. Maraki 4. Naho Edomu yavuga ati dutsinzwe hasi ariko tuzosubira kubaka ahasanganguwe. Uku ni Uhoraho nyene ingabagize ati bazokubaka ariko nanje nzosambura. Ni koko ubu bwami buzosambuka. Baragarutse barubaka, uno munsi bubatse n'ubu baguma bishira hejuru muga azosambura. Habandanya havuga ngo abantu bazobita intara y'ibigabitanyo, babite n'ubwoko areka n'ubwoko. Si umuntu wari wese yopfa gucumura n'ibindi, ntaca bubwoko, uwo muntu ntaca bubwoko ngo nuko yacumuye. Ubwoko buravukanwa, ubwoko rero ubwoko Uhoraho avuga ngo n'ubwoko Uhoraho yama arakibihe bidashira. Kubera iki yama barakira ibihe bidashira? Ubwo bwoko kubera iki Uhoraho yabivuze uko ngo azokwama abarakira ibihe bidashira? Kubera ubwami yari yarabahaye bwarabananiye, bishize hejuru mu kudandaza kwabo n'ibindi nkuko twabinabisabye. Some Ezekiel 2:8 hera kuri 11 bandanya murabe byagenze gute isi ya kera, Edeni ya kera, kugira ngo ibe isi y'ubuziba. Byagenze gute? Intara ngo abantu bazobita intara y'ibigabitanyo. Ni bande bazimiza isi uno munsi? Ni ubwami 10. Ezekiel hatubwiye, Ezekiel 2:8 hariya muri Maraki hatubwiye ngo abantu bazobita intara y'ibigabitanyo. Niko havuze. None Ezekiel 2:8 naho havuga gute? 14 Ezekiel 14 2:8 14 Ezekiel wari umukerubi usizwe amavuta ushanje amababa, kandi nagusizeho uba ku musozi wera wa Ahaya, wacuragiza hagati y'amabuye, no kuvuga watwara abami yakumuriro. Kwa kumuriro abami ibyo bakora nibo bapanga, uwanse kugikora nuguhana banse gukora ivyo. Rero nico gituma aya mabuye yakumuriro waraga, no kuvuga kwa kumuriro abami bazoganza isi ya Ayman wa Ahaya umucunguzi batazira Yesu, bazokwama inshuro 12 buri mwaka. Niko bazokwama inshuro 12 buri mwaka. Nibo giti kiri imbere cy'ubugingo, kiri imbere y'Uhoraho. Ayo mabuye rero nico gituma ngaho avuga ngo ayo mabuye yaka umuriro. Kwa kumuriro no kuvuga abo bami cyo bakora nukwigisha, nukwerekeza abantu, nukubwira abantu nkuko abo bantu ico giti kizokwama inshuro 12 nivyo bazokwereka abantu bigendo. Mukwiye kumeruka, mukwiye kubaha. Rero aba bami ya mabuye 12 yakumuriro, umuriro wabo wari wo kugunga. Twumvise ngaha hepfo ngo yabahoye ibyo kugunga, baradandaza, ngo kudandaza kwawe niko kwatumye muze kuhasoma neza. Rero ngaha kuri 14 ngo wari umukerubi usizwe amavuta ushanje amababa, kandi nagushizeho uba ku musozi wera wa Ahaya, wacuragiza hagati y'amabuye yakumuriro. Kuri 15 waragahore mu ngeso zawe zose uhereye umunsi waremeweko gushitsa igihe ibigabitanyo byakubonekako. Abantu bazobita intara y'ibigabitanyo.
bari baremwa atacaha bafise. Uwo mugabo yari yaremwa ari ntungane, yarameze neza cyane gose, mugabo arema icyaha aravyiremera. Kubirema rero nico gituma abantu bazobita intara y'ibiki y'ibigabitanya, intara y'ibyaha, kubera nibo babizana, nibo babigira gute, nibo babicreatinga byose. Isi bimeze neza, ubuhinga bafise, ibiki bafise, ubuntu bafise, byose ibyo bafise. Intanzara abantu baba bafise, mugabo barayemera bakarema ukuntu abantu bakwiye kugira inzara n'ibindi. Ubugunge byabi kwa gutwara bari batwaye cyagihe, ubugunge igihugu kanaka bagombyemwo ikintu kugira ngo bashobore kugitora, kusinyiranira amasezerano na kijya gihugu, babahereza amainuzeye igiciro kinini cyane. Igihugu cene ibintu kigasigarana percent nka 3, bobo bagatwara percent zingana 97. Igihugu cene ibintu kigasigarana percent 3. Ubugunge nibwo bwatumye isi ya kera nkuko nuno munsi isi iri mu maboko y'abanyakibi barushiriza kubikora. Ubugunge intara y'abanyakibi. Bega ibyahishuriwe ntibivuga Yohana, ibyahishuriwe Yohana 2 nimba atari kuri 13, ngo aho intebe ya Satani iri, ku cicaro cya Satani, ngo aho Satani aba nihe bakoriki. Aha niho ngejeje kino cigwa. Kiracyabandanya gato kugira duheze Esau ninde uno munsi. Ninde Esau uno munsi. Mu nyuma tuzokwega ugwanko gwabaye ugwahe none. Ugwanko kubera ikibankana abo bantu babiri, kuko Edeni ya kera nibo bari bayifise, none bagiye kuyakwa. Tuzokwiga ugwanko hagati y'aba bantu babiri n'ugwahe, kubera ikibankana, kubera iki hari nyankana hagati yabo. Mugire igihe cyiza. Yari mwene so Bucumi Isaka. Shalom.